no musi twaramutse tuja mu bikorwa byo kumenyesha ibiriko birarangurwa bimaze kurangurwa n'intumbero nyamukuru y'umugwi wa Musongati muri no saison tugiye gutangura. Ibikorwa bikaba byatangujwe n'inama ya bose y'abafana yo kubamenyesha ivyo bigezweho bimaze kugerwako n'ivyo duteganya kuzokora muri kazoza ka hafi. Mu biganiro twagiranira n'abafana ubwa mbere na mbere bamenyeshejwe aho ibikorwa vy'umugwi bigeze kandi bavyakiriye neza, kandi turabona vy'ukuri yuko biteguye kubandanya bafata mu mugongo umugwi gusumba kumbure nuko bahora, ibivanye n'ingene bamenyeshejwe ingene umugwi wifashe kugeza uno munsi. Kumbura amakenga bahora bafise yashoboye kuvaho, barose umuco ukwiye kandi kwa twiteze yuko bazoshigikira umugwi gusumba uko bahora. Kubura ku bibuga murazi, imbere yo kuba mu burongozi bw'umugwi umuntu abasanzwe afise ibindi bikorwa bishobora kumufatira hirya no hino, ugasanga kumbure hari inkino zibaye umuntu ntari mu gihugu, canke kumbure yafatiriwe n'utu na turiya, canke kumbura kandi kose gashobora gutuma adashobora kuba yashitse ku kibuga misi yose, kuko nibaza yuko mu migwi yose uko iri muri Primus League ari 18 si yose yama ifise indongozi zayo misi yose ku kibuga, biraca mugasanga hariho abayiserukiye. Ariko ico noshima ni kimwe gice batovuga ngo ari absence. Musongati nta na rimwe yigirija gukina ibuze n'imiburi babiri mu ndongozi z'imbere baherekeje umugwi. Ivyo ntibirigera biba. Rero nibaza yuko abantu tworeka kuraba ko twama twiteze ko tuza kubona naka tutamubonye ugacumenga ibintu vyayangaye, ariko Musongati nta na rimwe ikina idafise indongozi za uherekeje. Muri programme turabitegekanya ko tuzofata umunsi akanya tukagenda gusanga ku kivi kumbure kuha intege aho bose bafana ba Musongati bari mu makomine atandukanye, cyane mu makomine amaze kwerekana vy'ukuri kwashigikiye umugwi wa Musongati.